nta kintu kigoye kwakira mu mutima nko guhemukirwa n'uwo wari wizeye. Nimba nawe byaragushikiye, tega amatwi no nkuru ya Aline. Aline yari umukobwa yiga muri kaminuza mu gisata cy'ubuvuzi. Uyu mwigeme yari umunyamwete, yiyemeje kurangiza amashuri yiwe ya kaminuza atakimusamaza. Ni muri iyo ntumbero yamye yiyama abahungu bashaka kumusamaza canke ngo bamutware mu nzira zitarizo. Kugeza mu mwaka wa nyuma wa kaminuza nta muhungu n'umwe bari barigize bakundana. Abanyeshuri bari bamuzi nk'incabwenge idasanzwe, ndetse n'abarimu bakamukunda. Aline yari yifitiye icyizere, ndetse n'abandi banyeshuri bari bakimufitiye bakamwizera, akabasubikira mu bikorwa bitandukanye. Ageze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza yarungitswe gukora stage ku ivuriro rikuru ry'igisagara yigamo. Ageze kuri iryo vuriro yahahuriye n'umusore Kevin yari amaze iminsi itari mike aronsa akazi muri iryo vuriro. Aline yakora muri departement yari irongowe na Kevin, ndetse uyu musore amufasha ibitari bike Aline atangira kumenyera. Kevin yarazwi nk'umusore w'inyankamugayo, umusore yakundwa n'abaza kwivuza kuri ivyo bitaro, kuko yari umusore yitonda, yaganiriza abagwaye neza, ndetse agatanga serivisi zashimisha buri muntu wese amwituye. Aline nawe yashimishijwe n'ukuntu Kevin amwitaho, ndetse agatuma yiyumva neza mu kazi kiwe ka buri munsi. Uyu mukobwa Aline yatangiye gupfungura umutima wiwe, atangira kwisanzura kuri Kevin, ndetse ubucuti butangira gukomera, batangira kwiyumvanamo. Aline yatangiye kwibaza kuri ubwo bucuti basigaye bafitaniye na Kevin. Muri iyi nkuru aratubwira ati, Kevin yaranyumva, yamakuru aje mu gihe naba numva nacitse intege. Twasangira vyose, mu by'ukuri iyo twaba turi kumwe naba numva ndyohewe cyane, natandukana nawe nkumva umunezero nari mfise uraheze. Namutelefona umwanya wose, tukandikiranira utumesaje tw'ubujuju, bikanyobera ko ndi mwisi cyane ndi mwijuru. Amarangamutima nari mfise nagerageza kuyanyegeza kugira sindavyereke Kevin, ariko amazi yari yaramaze kurenga inkombe, harageze igihe binanira kunyegeza. Kubw'amahirwe Kevin nawe yari yarankunze, ndetse akanyita ko ndi umuganga wiwe. Yakunda kumbwira ati, kuva wagira ngaha muri ibi bitaro ubuzima bwanje bwarahindutse. Aline akomeza avuga ati, jewe nari nakoze ata muhungu n'umwe ndigera nkunda, kuko cyari kindaje ishinga kwari uguheza amashure yanje, hanyuma nkaba umuganga akomeye azofasha abandi. Uko niyumva ico gihe bwari ubwa mbere kuva nabaho, natangiye kuyumvira ko bari rwa rukundo abahinga n'abafilozofe bavuga, maze nugururira umutima Kevin, turakundana. Naramyemereye, ndamwizera, nizera urukundo, mba umuntu mushasha. Gusa ico Aline atari bwamenye, ntiyarazi ko runo rukundo yari yinjiyemwo ruzosambura ivyo yari yarubatse, ndetse rugasambura n'indoto ziwe zo kuba umuganga azofasha abandi. Komeza ukurikira ino nkuru, ariko ndakwibutse kubanza gufyonda hari sabone canke subscribe. Aline rero arabandanya twiganira ati ubuzima bwakomeje kuryoha hagati ya jewe na Kevin, ndetse dutangira kwerekana urukundo rwacu mu bo dukorana, mu nshuti n'abagenzi bacu, harimwo n'umugenzi wanje wo mu bwana Amanda. Kevin yakunda kuntumira muhiriwe, akaba yateguye ibintu bidasanzwe, ndetse rimwe na rimwe hari igihe najana na wa mugenzi wanje Amanda. Jewe nabifata nk'ibisanzwe, kuko Amanda ni umukobwa nari nizeye kuba yoshobora kumpemukira, ibyo sinavyibaza na gato. Gusa uko iminsi yagendera hera, mu gihe twaba turi kumwe twese turi batatu, narabona ko barabana ijisho ntari imenyereye, ariko sindabitebeko.
gusa sinari nzi ko Amanda yaja kuraba Kevin muhiriwe jewe ntabizi. Bagenzi ntawe uhaririza ibihe. Igihe cyagiye kiranyereka n'ibindi bintu ntari imenyereye mu mubano wanje na Kevin. Natangoye kumwandikira message nkabona atera kunyishura uko bitahora, nkatangira kumutelefona, nkatangira kubona atandonkera umwanya, bikantera ubwoba. Ibyo byose sinabiha agaciro kuko nari naramwizeye, ndamwegurira umutima wanje n'ubwenge bwanje bwose. Umunsi umwe rero hari muri weekend tutagiye mu kazi, numvise ndi jenyene nshaka kuba kumwe na Kevin. Naramutelefone ndamusaba ko noza kumuraba muhiriwe ariko ntiyanyitaba. Naramwandikiye message ariko nubundi ntiyanyishuye. Nibwiye ati none ko muhiriwe ndahazi binsaba iki gushikayo. Nafashe taxi nja kwa Kevin, wari umugabo wanje wo muri kazoza katari kure. Ngeze muhiriwe nahise ninjira kuko hari nko muhiri wanje nari ndamenyereye. Yari yaranampaye n'imfunguruzo ku buryo bwo nsanze hugaye nshobora kwinjira ngakora ibyo nshatse byose. Uwo munsi nasanze huguruye binyereka ko Kevin ari muhira. Nahise ninjira mbandanya mu cumba, nuguruye urugi nakubiswe n'inkuba. Amanda na Kevin mu gitanda. Nkibabona nanse kwizera iby'amaso yanje yanyereka. Nibaza ko ndiko ndarota ntari mwisi ya nyayo, ariko vyari byo. Amanda na Kevin bari bahejeje kumenagura umutima wanje. Umutima wanje warahagaze, mburi jambo na rimwe mvuga. Amosoza ntanga ku maso, mva muri ico cumba ndira ndasohoka. Kevin yarankurikiye agerageza kunsigurira ko ibyo nibwiye atari byo, ariko byarananiye kuvuga n'ijambo na rimwe. Icyo nari mfise gusa yari amosozi. Mu misi yakurikiye sinongeye gutonda muri stage, nirirwa mu cumba ndira nibaza impamvu nabaye ikijuju nkizera umubeshi nka Kevin. Kevin yakomeje kunsaba imbabazi, ambwira ko atigeze akunda Amanda ahubwo akunda jewe. Yabaye bugwe mu mutego nawe atatahuye neza uko vyagenze. Imisi yakomeje kwigera imbere, ntahura ko atari amakosa yanje kandi ko kuba narahemukiwe bidashobora guhagarika ubuzima bwanje. Nabonye ko ku rundi ruhande Kevin ari we yihemukiye, rero nanse gutsindwa. Nibutse ko ndi umukobwa w'ingwanyi nakora bigashimwa kuva kera. Narahagurutse rero nongera kwiyubaka, nongera gukomera. Urukundo nari narahaye Kevin ntaho rwagiye, ahubwo naguhereye undi musore ndamwizera, ndamubonamo icizere, ndamubonamo ubwiza n'ubushinga ntahe, maze umunezero nari naratakaje uragaruka. Ubu ndi umuvyeyi w'abana nezerewe, afise urugo ruteye igomwe. Mbega inkuru. Iyi ni inkuru ya Aline. Shimishijwe ko yahavuye aronka umuhoza amarira akamusubiza ibyo yari yaratakaje. Nawe ushobora kuba warahemukiwe bakaba barasambuye umutima wawe, ndetse ugatangira kubona ko abasore bo barababeshi. Ushobora kuba wafashe ingingo ko atawundi musore uzokongera guha urukundo rwawe, ariko nagira ndakubwire ko hari abasore b'abashinga ntahe, abasore b'imvuga kuri, abasore babizigirwa. Iyo bavuze ijambo barigendera. Wakoze kubana nanje muri no video. Umunezero, urukundo, amahoro nibyo ndabipfurije.